Mbega uyu munsi ubutungane mubona gute? Ubutungane uno munsi nyene cyuhe mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabuhaye ikibanza kibereye, kandi arabukurikirana bikwiriye. Ariko nkavuga nti ubutungane haravugwa vyinshi vyononekara, tugaca dutunga n'urutoke cyane abacamanza ko nivyo nabo baraja mu mavyonona. Ariko ngaruka nkavuga nti mbega ivyo biturire ako kamwana wa mama vyarondewe nande? Ubwo mwene gihugu wewe, abo bene gihugu bamwe bobo ntibabigiramwo uruhara mu kugenda kuguma baremera abacamanza bagomba kubashira ivyo biturire, naho nabo nyene abacamanza bategereza kutavyakira. Mu bibangabiye ubutungane kuri stade nyine ko rivuga imuramvya, mukuru w'igihugu yaravuze yuko hari bamwe bigira ibihanganga so ari usanga babangamiye no munsi ubutungane. Mbega mu rwego murongo nko maravuze ko hari abagenda guhusanga byaranse, namwe abo bigira ibihangange ntibaza bakabangamira canke ndikimo mubabwira? Twebwe ibyo ntawo tubangamira, kuko umuntu yariko arakora igikorwa ukagikora ukurikiza amategeko, ahubwo yo kugira igihangange woca umuhamagara ukamwereka ati imbere y'amategeko ntawe ubigihangange, twese turi musi y'uburongozi, turi musi y'amategeko. Hanyuma ari uwo ibere ryari ryayaze canke ari wa utazi ingene bigenda agaca asubiza hasi. Uvuga ko hari ishirahamwe abagabo mu gahinda, birashobora gushika abagabo nabo bakaba mu gahinda ego, kuko urumva nta mwogo buri satu bidahizwe, kuko mu bagabo bashobora kubamwo abagabo bafata nabi abagore, ni nkuko n'abagore bishobora gushika hakabamwo bafata nabi abagabo babo. Ariko rero jewe kubigerekeye uvuze ngo umugabo mu gahinda, uwo mugabo nawe nyene haba ari cababura. Iyi ni mensishini kuri Buja TV, kibiraho kuri Canal Plus kuri chaîne ya majana 663 kuri sashami kuri chaîne y'ijana na 10, ndetse no ku mbuga ngurukana umenyi zacu. Twabwiye dufise umutumire adasanzwe n'umuhuza w'abarundi Emerantine Kanyana, yaciye mu mabanga atari make mu burongozi bw'igihugu. Uyu munsi rero ari umuhuza w'abarundi. Twiganya ku bitari bike harimo kuraba ivy'urwego rw'umuhuza w'abarundi ruko rurakora, na cyane cyane rero mu kujana n'imbona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 utembere muri 2060. Tuguye ikaze Emerantine Kanyana mu kiganiro Mensage kuri Buja TV. Murakoze cyane. Namahoro. Amahoro. Harambwe ubw'abarundi bose baraho barakomeye. Baraho. Tugira ko tunayifuza n'umwaka mushasha nturagera kure, hari abakibigira no bakifurizanya umwaka mushasha. Usangire. Uyu mwaka koko uratanguye, umaze n'igihe kitari gito mu mabanga yo kuba uri umuhuza w'abarundi. Duhereye kuno mwaka wa 2026, mbega n'ibikimwe mwarashize imbere mu rwego rusanzwe murongoye? Muno mwaka wa 2026 urwego rw'umuhuza rwashize imbere ibikorwa bitandukanye, ariko ibikorwa nyamukuru ni igikorwa dusanzwe turangura buri munsi aho tugeze hose, kuko umuhuza w'abarundi novuga ngo ateza ko umuvyeyi yonkereza ku nzira. Ukuvuga rero ko tuza kwakira umwene gihugu wese afise akamubakiye, hanyuma kubijanye n'imigenderanire yiwe n'abajejwe intwaro, hanyuma tukagerageza kubahuza kugira ngo umwene gihugu yoroherwe, kandi uri kwarangura amabanga y'igihugu nawe nyene yoroherwe. Kumbure harutse bakiba dukurikiye mugabo bataratahura ibikorwa nyezina by'urwego umuhuza w'abarundi, sinzi ko wabashishiriza ko uko rukora kuva rubayeho. Urwego rw'umuhuza musanzwe rwavutse mu biganiro vy'Arusha, aho abarundi bariko barabira hamwe gitumye Uburundi buzingamikwa n'injyane zitandukanye. Niho rero bagiye kuraba barabona bati iyo uburongozi bishitse ntiwe buriko buregera bene gihugu ngo babukeneye babushikire, ivyo bifuza bashobora kubibushikiriza, naco kiba ikibazo kiba hagati y'uburongozi n'abene gihugu. Ugasanga rero abene gihugu baraho
byifashemo tariko kagumuka cyangwa ugasanga n'abajeje intwaro nabo nyene ntibabyifashemo neza bahindukiye kudafata neza mu bene igihugu ngo bafatira akanya keza kukumviriza ibyo bakeneye ivyo rero barabibonye icyo gihe mu biganiro baravuga bati mu bintu bituzingamitse n'iki kirimwo icyo gihe barabona neza ko ubutegetsi butari bwegereye uburongozi butari bwegereye abene gihugu kandi abene gihugu bategera uburongozi kubuca bavuga bati rero mu miti twotora aho bagushiraho urwego rw'umuhuza w'abarundi ukajejwa kuza rurumviriza abene gihugu bafise akababakiye ku bijanye n'ingene intwaro uburongozi bw'igihugu buriko burakora abarongozi b'igihugu batandukanye bariko barakora iyo mwene gihugu yagiye gusaba icyo akeneye mu burongozi ugasanga ntikinyarutse kuboneka cyangwa akeneye umurongozi runaka ntamuronke mwanya canke akaba afise ikintu kiba cyategetswe n'uburongozi bw'igihugu bwabo kikaba batamuguye neza akifuza yuko yovugana n'ubwo burongozi hama ntashobore kubishikako ariko rero ibyo byose mu rwego rw'umuhuza ruravyakira ariko ruvyakira ari uko abajeje intwaro uko bagenda barakurikirana biba vyabagoye gutorera umuti abene igihugu rero twe twama tubahimiriza ubwa mbere yuko imbere yuko baza kuturaba babanza kuvugana n'abajeje intwaro nyimba umukuru w'umutumba atamutunganirije aca yitura umushefu wa zone umushefu wa zone atamutunganirije akitura buramatari ngira ageze ngaho abona ko bigiye kunanirana agaheza akatwitura hama kandi kubera ko mu bikorwa vya misi yose byo kwakira ibibazo abene igihugu babashikiriza tureza tukabona duti hari aho bitariko biragenda neza tukabona n'igituma nico gituma rero duca dukora n'ibikorwa byo gukinga amatati aho kuba ari kugira ngo dufashe bamwe bo mu ntwaro dufashe n'ababandi n'abene gihugu kumva umwe wese ngene yovyifatamo kugira ngo iyo ngorane yari kwiraba ntigisubire kuba rero turigisha bene gihugu tukabumvisha yuko bateza kumenya gukurikirana neza ibyo leta iri kwirategeka kugira ngo ntagire uja kubiri n'ivyo n'intumbero uburongozi buba bwatanze kuko naco kirashobora kuvamwo kudahuza hagati y'uburongozi n'abene gihugu hama kandi n'abajejwe intwaro zitandukanye haba intwaro mu by'uburongozi bw'igihugu ku bijanye n'intwaro novuga ngo ni administration territoriale mu kinyamazuru ni ukuvuga canke nabo mu bindi bisata bitandukanye by'igihugu urabona hari bisata bitanu hari intwaro ku bijanye na territoire hakaba n'uburongozi butandukanye ku bijanye n'ibisata by'igihugu bikora bigatanga n'intumbero mu bijanye n'ivyo bene bakeneye haba mu ndero haba mu by'ubutungane haba mu byo inyubako amabarabara haba mu vyerekeye amagara y'abantu ubisanzwe bw'umuhuza nta na hamwe gwimiriwe ahantu hose umwene gihugu afise akamubakiye vyamugoye ko ahuza n'uwo ariko arifuza akamutunganiriza turashobora kuvyumviriza hanyuma tukumviriza tukabitohoza neza twasanga ari umwene gihugu ariko arihenda tumvirije neza ibitegeko cyangwa atabitegereye tukagerageza kubimwumvisha twasanga ari uwo murongozi atariko avyifatamo neza nawe nyene tukamufasha rero muri ivyo bikorwa numva ko harimo rero mva gutora ingorane z'amatati kugerageza guhuza abantu bagize amatati hagati yabo mugabo kandi no kuyakinga kuko ibigoye abene gihugu turabimenya cyane kuko batwitura tugashe tugerageza ati iki ntikizogaruka ko turabona icyo byavuyeko hanyuma kandi turagira n'imigenderanire n'abandi bahuza bo mu bindi bihugu kuko uravye ko abarundi nabo batembera mu bindi bihugu n'abanyamahanga bakaza ngaha mu Burundi ni ngombwa tugira n'imigenderanire n'abahuza bo mu bindi bihugu bwatse turahana amakuru tumwe tunafashanye kujanye n'abene gihugu bacu bariko baragira ukuntu batembera bagahurira bijanye no kuja kuramukanya bijanye no kuja
mu byo kurondeza iby'ubutunzi bijyanye no kuja mu rutandazwa bivanye n'izindi mvo zishobora gutuma umwenegihugu izo arizo zose ataba ari mu gihugu ari hanze, tukagira duti jewe aba ari iwanje urazoza urambaze ko vyifashe nanje ndakubaze. Rero ico oya novuga ko ari nk'ihuriro ry'abahuza ngaha muri Afrika no mu isi no muri Amerika no muri Europe, turakorana hanyuma rero tukaza turavugana ku bijanye n'ivy'abenegihugu bacu. Baba abenegihugu ni ukuvuga ko abarundi n'abanyamahanga baba mu gihugu, amashirahamwe canke abenegihugu umwe wese ku giti ciwe. Muravuze ko mugerageza guhuza abantu abo benegihugu canke indongozi na cyane umuntu avyumvirije ni mu gisata cy'ubutungane cyane, nubwo bavuze ko urwego rw'umuhuza w'abarundi atawugwimiriwe. Biroroshe guhuza abo bantu biba vyanse ko bahuza byaciye gutungane vyanse kuja guhuza abantu bisa n'ivyananiranye nabo. Ico notangurira kubanza kubasigurira neza mwumve ingene urwego rw'umuhuza rukorana n'ubutungane, kuko hariho abenegihugu benshi bakunda kwihenda bakibaza yuko urwego rw'umuhuza rushobora gusubirira ubutungane. Hibambewe urwego rw'umuhuza ruraba ingene intwaro, abajejwe intwaro mu bisata bitandukanye bigenza. Ni ukuvuga rero ko nabo mu butungane turabajejwe, kuko uko bigenza kurashobora gutuma imanza zigenda neza canke zigenda nabi. Twebwe rero ntitwinjira mu kuja guca urubanza canke urubanza rwaheze ngo turusubiremwo, oya. Mugabo umwenegihugu arashobora kuza akatubwira ati bijanye n'ingene intwaro mu bijanye n'ubutungane iko iragenda, bijanye n'intwaro mu butungane ni vyerekeye ingene abanyagihugu bakigwa, hanze zabo zikakigwa ati ndashinze urubanza, dosiye yanje irakiriwe irabitswe neza, urubanza rurakitse ndarumenyeshejwe, ruragiye gushirwa mu ngiro. Ibintu bijanye n'intwaro mu vyerekeye ubutungane. Rero abenegihugu iyo babonye yuko yashinze urubanza akabona igihe kirekire atarahamagarwa kuburana, arashobora kutwitura tukamubariza duti mbega uno mwenegihugu mutamutuma ko ngo aburane, bwo ntitwinjira kubabwira ngo ca urubanza uku canke kuriya. Ni nkuko kandi ashobora kuba yaraciriwe urubanza mugabo ntiruje mu ngiro, naho nyene ni ivy'intwaro bitari biriko biragenda neza mu by'ubutungane, turaheza tukabaza abo mu butungane tuti muraraba yuko umwenegihugu mumushira urubanza mu ngiro ko agira Imana akaba yararutsinze. Hanyuma hariho n'ibijanye n'agateka kazina muntu mu by'ubutungane. Murabona ko hari abantu bafungwa asanga nk'umuntu yafunzwe bidafashe bidakeneye ko yateza gufungwa, cyangwa asanga yafunzwe mugabo ntahamagarwa kuburana. Hariho byinshi nyene bishobora gushika. Ivyo navyo mu bijanye n'agateka kazina muntu, kubera ko navyo nyene turabijejwe muri rusange, ibyo tujejwe byose bihurira ku gateka kazina muntu. Turitaho n'ivyo bijanye n'abafungwa, ko abafungwa novuga ntitwita ni mu kwitaho muri rusange bantaho nikora, ko bantaho nikora n'abantu benshi badaheza ngo bashikire ivyo leta iba yarabageneye ibisata bitandukanye babitegereza kubakorera. Hanyuma rero abo rero tukababa hafi tukavuga duti uwo mugwi w'aba bantu barakwiye kumvirizwa birenze, tukagenda ku mabohero, kuko umuntu ari mw'ibohero ntazoja kwivugira ngo arafise ikibazo na runaka, ntivyoroshe. Muri ico gihe rero tugerageza kugira iki duhuza abo banyororo n'abarongoye n'abafitiye amadosiye kugira bashobore muri bijanye n'intwaro mu gutunganya ivy'amadosiye babafashe bikogwe mu mwanya mwiza kandi bikogwe bigororotse. Tugatanga nk'impanuro, tugatanga impanuro. Hanyuma kandi mu bijanye n'agateka kazina muntu tukanitaho n'abo bandi benegihugu baba novuga ni n'abantu baba badashikira yaba uburongozi canke badashikira ivyo leta yabageneye byoroshe, tukaraba iyo migwi tukayiba hafi, kandi tukanaraba nyene n'ingene igihugu kiba cifashe, ngene abantu ngo turavye mu gihugu muri rusanzwe babuze abakenyezi ni benshi, kwaruka ni rwinshi. Ni ukuvuga abo bose tugomba kuraba yuko mbega ko ari benshi
niko bashikira ivyo leta yabategekanirije ubwo nta gahaze kotuma badashikira ivyo bintu tukeze tukaza turabiraba kugira ngo dusabe inzego za leta tubahuze n'inzego z'igihugu zijejwe ibisata bitandukanye bibuke ko hariho abantu bagomba kwitwararika gusumba muri ivyo vyose mudushikirije haba mu manza zo mu butungane haba ku bafungwa haba mu gateka kazina muntu hari ibyo mwishimira mumaze gukora bigakoreka ego cyane ibyo twishimira si bike ni byinshi abene gihugu murumva ko baratwitura cyane buri munsi tukagerageza gukorana n'inzego zibijejwe hanyuma bigatora umuti haba ku vyerekeye abo banyororo haba ku vyerekeye n'aba bafise imanza zitashizwe mu ngiro vyanse ibitandukanye haba no ku vyerekeye abene gihugu bafise imidogo yindi yose twebwe turishimira yuko mwene gihugu atwituye tukavyiga neza tugasanga ntarira busema iyo twituye ababijejwe baraheza bakabitunganya rero n'abene gihugu nico gituma baguma baduhurumbira baba batabona ko hari inyishu dutora ntiboba bakiza mu nama nshingamateka n'inkenguzamateka muherutse gusikiza icegeranyo c'ivyaranguwe umwaka uheze wa 2025 kuva mugiye muri ayo mabanga n'icegeranyo mwashikirije hari ubudasa mutabona ku mwaka ku mwaka ubudasa burabaho imisi nifatiye ko jewe maze ndi umuhuza w'abarundi nkabona ingene vy'ubutungane vyari vyifashe n'ingene vyagiye biratera imbere nk'ubu ndabona ko hariho akarusho tureke n'ivyo mu butungane turabe n'intwaro muri rusange hariko haraba akarusho vy'ukuri kuko murabona burya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamariye kuvuga ati indongozi egera bene gihugu akavuga ati hari ukuntu biteguwe ati indongozi jya gukora ibikorwa rusange mu ntara hagati abashikiranganje tanga ibiganiro ku bene gihugu baganirize hakamaho guhimiriza ko abarongozi boba hafi ya bene gihugu abene gihugu nabo bakavyumva ati yavuze yuko abarongozi bategeza kuba hafi yanyu nabo baca baza bagashikira abarongozi ko bumvise ko ata ruhome ruhari hagati ya bene gihugu n'abarongozi ivyo rero turabibonera mu madosiye kuko urabona ko amadosiye urabona ko agabanuka kabona ati ba bene gihugu bari kuza kwitura hano bagiye handi hama natwe kandi twaragwijije kubasanga ku rubuga tubasanze ku rubuga rero tugasha dukorana n'abajejwe intwara aho hantu n'ibisata bitandukanye kugira ngo ibibazo bafise bitorere umuti hariya mu kibano ntibirinde kuza Bujumbura ico naco nyene kiri mu bintu bituma ibintu biguma tubona yuko hariho akarusho ku munsi rero twebwe turiko turihweza ingene rero akarusho kaza karaboneka ku mwene gihugu ku bijanye no kushikira intwaro turabishima tukongera tugaca tuguma tuvuga duti nibibandaje gutyo abajejwe intwaro mu bisata bitandukanye nibiteye neza y'umwene gihugu ntibaryame ngo basinzire nibagume biyumvira icotuma ineza y'umwene gihugu ubuzima bwiza bw'umwene gihugu bushobora kubaho nibagume biyumvira ibintu ivyotegekwa ivyo intumbero zotangwa kugira ngo dushikire imbona kazoza muvuze kubisangira ku rubuga ndetse no gukorana n'inzego ziri hariya umukuru w'igihugu yarabivuze yuko noba mu imyanyo rushasha y'intara sana 42 hari kwegereza ubutegetsi abene gihugu mbega nk'umuntu no munsi ari hariya no ku mutumba yifuza kwitura urwego rw'umuhuza w'abarundi yegera abandi musanzwe urwego rw'umuhuza rafise ukuntu utunganijwe nk'ubu muzi intara zose zitanu tuhafise ibiro vy'umuhuza bifise n'abakozi hanyuma mu makomine yose hariho abantu batanu kw'ikomine bafasha abitumba itandukanye kugira ngo mwene igihugu abakeneye aca bitura bagerageze guhuza ngaho nyene mu kibano bidakunze bagaheza bakabiturungikira tukabikorana mu zindi nzego wigeze kuba umushikiranganje ubutungane uyu munsi umuhuza w'abarundi kandi mu vyo urwego murongoye rukora harimo gukorana n'igisata cy'ubutungane mbega uyu munsi ubutungane ni mubona gute
ubutungane mu Burundi ko tubona nuko ngo bavuga mu Kirundi ngo utosora ifuku yamizamwo akatsi mu jisho. Ubutungane uno munsi nyenicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yabuhaye ikibanza kibereye, kandi arabukurikirana bikwiriye. Nukwamiza ko bimaze kwitwararikwa, hanyuma ivyangombwa bakeneye kugira ngo bashobore gukora akazi neza bikaboneka, hanyuma bakaza barahugurwa, bakaza baraguma bibutswa. Twovuga ngo iyo niyo ntambwe. Umuntu afise ibikoresho bikwiye agahugurwa, akibutswa ibyo ategerezwa gukora, uwavyononye agahanwa. Ico rero ni ikintu co gushima cane, kandi jewe nizera ko mu minsi kizodushikana ku ntambwe nziza y'ubutungane bwacu. Ariko nkavuga nti ubutungane haravugwa vyinshi vyononekara, tugaca dutunga n'urutoke cyane abacamanza ko nivyo nabo baraja mu mavyonona. Ariko ngaruka nkavuga nti mbega ivyo biturire ako kamwana wa mama vyarondewe nande? Ubwo mwene gihugu wewe, abo bene gihugu bamwe bobo ntibabigiramwo uruhara mu kugenda kuguma baremera abacamanza bagomba kubashira ivyo biturire, naho nabo nyene abacamanza bategereza kutavyakira. Rero nkavuga nti abene gihugu nabo nyene turakeneye kugarukana akarangamutima kukuri. Umuntu akiyumvamo ko igitari ciwe si ciwe, ko akiyumvamo ko yokwemera ukuri kukaja ahabona, ko yokwemera ko yarenga ariko arenganya runaka, ahubwo bagasubiza hamwe bakarondera umubano mwiza. Kuko umubano mwiza ni uhereye mu miryango ukaduga mu kibano no mu gihugu, niyo shingiro rya mbere, niwo mushinge w'iterambere. Niwo mushinge w'iterambere. Rero nkavuga nti yaba abene gihugu, yaba abo bacamanza, yaba abarongozi batandukanye, ubutungane dukwiye kubureka bugakora ico bujejwe. Umucamanza ntagire uja kumuremera, wari we wese ntagire uremera umucamanza. Mugabo umucamanza nawe nyene ntabe umunebwe canke ngo aje kurondeza, kuko hariho uwo bataja kurondera akaba ari waja kubarondera. Navyo nyene bibaho. Twese rero ni ku neza yacu, twese abene gihugu, ni ku neza twese abarongozi, kubutungane nyakuri. Kuko nta n'umwe yovuga ngo sinzigere nje imbere y'ubutungane. Iyo ubutungane utabutunganije neza ukaja imbere yabwo, haraho uzosanga nawe buguhindukiriye. Ni vyiza rero yuko umuntu wese, umurongozi wari we wese, atunganya neza ubutungane kugira ngo ube umushinge wo kubana neza n'iterambere ry'igihugu. Reka mukanya duce tugaruka tuje kukinovwa mu kigira kabiri rero kijanye n'imbona kazoza. Mwumvise uko urwego rw'umuzabarundi rukora, mwumvise ibikorwa rwashize imbere uyu mwaka, ibikorwa bimaze kurangurwa, uko babona ubutungane. Mukanya duce turabira hamwe ko rero urwego rw'umuhuza w'abarundi rero ko rurakora nace cyane mu kujana n'imbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi. Copa del Rey, Premier League, Champions League et bien sûr aussi la Ligue. Et avec Boubet, parier sans gaspiller. Ok, attends, je vous explique. Avec un franc sur Boubet, tu peux parier. Et pour envoler l'aviateur, uniquement avec 200 francs.
bête, même si tu perds 1 ou 2 matchs dans ton coupon, ne t'inquiète pas, car tu as 1000 chances d'être payé par des services de remboursement, ce que tu ne trouveras nulle part ailleurs. BooBet vous propose beaucoup de jeux, par exemple des jeux virtuels, l'aviateur et bien d'autres. Qui est bien plus, BooBet vous propose des moyens de paiement entre autres l'Unicash, Cashtel et la Cash. Car avec BooBet, tu gagnes, tu tout. muko tuja kumbona kazoza reka tugume gato ku kijanye n'ubutungane nk'uko umukuru w'igihugu yama yabishikirije kijanye no kwegereza ubutungane abenegihugu guhera ku mitumba kuko biragaragara yuko igisata c'ubutungane ari cyo twovuga yuko cyane hano mu Burundi zinganuse n'ibitari bike kuko mu biganiro hakunze gukora ubuheruka imuramvya mu ntara ya Gitega ibibazo vyinshi byabijanye n'ubutungane nk'umuhuza w'abarundi abayimushikanganje ubutungane ubutungane guhera ku mutumba bigende kugira ngo no munsi tuzobone ko ku butungane mu Burundi bukorera bose. Nakoze cyane mu bisanzwe mwihweje ko ibiganiro abarongozi batandukanye batanga bo hejuru haguma hagarukamo ibibazo by'ubutungane ntibyategerezwa kugenda gutyo kuko burya byaba ibyaha byaba amatati atandukanye avukira mu kibano. Muyumvire nawe rero amatati yavukiye mu kibano burya kuyadugana ku rwego rw'igihugu urumva ko ivyemezo byinshi biratakara. Nico gituma ubu ko tugira Imana hakaba hariho intwaro yegereye abene igihugu ikaba ariyo ntumbero igihugu cafashe. Byoba vyiza ko ibijanye n'amatati n'ivyaha bitandukanye vyotorerwa umuti mu kibano. Mu kibano ngomba kuvuga ko bihera hariya ku mitumba abantu bari bavuga ngo hari abagabo ntihagwa ibara. Ku mitumba hari bajya bahuza ku mutumba, hakaba abakuru b'imitumba, hakaba abaremesha kiyago batandukanye, abanyamigambwe, abahebeye Imana, abakozi b'Imana. Murumva ko ku mitumba yacu hariho abantu benshi bashobora gutorera umuti amatati atandukanye. Ariko kenshi urasanga umengo urubanza iyo ruvutse umengo ruri hagati y'ababuranyi gusa. Ujejwe umutumba mu by'intwaro naheza ngo yibuke yuko ayo matati ari ikintu kije konona muri rusange umubano mwiza n'umutekano no mu kibano cyose. Kuko nyimba hari umugore n'umugabo baguma bagwana bafitaniye amatati kugira bavane canke nyimba bavukana basangiye itongo, nukuvuga iyo ariko bashwana nka ku mutumba ntihabura abandi bantu biteza ibibazo. Abana babo baja mu ibarabara ugasanga ntibize ntibavuwe, ingwara zikarandagata zivuye mu rugo rumwe, ibisuma bikaba byinshi kuko hari umutekano muke hagati y'abantu mu kibano canke hagati y'ababubakanye, hagati y'abavukana, ibintu nk'ivyo. Rero aho amatati yavukiye barazi neza abo bantu, barabazi, nibo boshobora kubatunganiza gusumba abandi bose. Imanza rero zigace ziduga zikazoshika uburongozi bwo hejuru cyane. Ugasanga ari umwene gihugu araje hajya kuri stade ati jewe nyakubahwa mushikiranganya kubahwanya n'icubahiro umukuru w'igihugu, ati jewe ndafise urubanza, ati gwaranse kuja mu ngiro cyaye gwaranse guhera, nararenganijwe narasubiriye. Harya mu bisanzwe umukuru w'umutumba, chef de zone n'abantu bose bari guca baja kurondera urya muti banzuza tubarire icyakubayeko kugira bagende babanze barabe bagire n'icegeranyo mbere bahaguruke bose nk'abantu, kuko umuntu w'umurongozi agomba cyane cyane abajeje intwara ku vyerekeye uburongozi bw'igihugu territoire, abo bajeje ubuzima bw'umwene gihugu mu buryo bwose. Bararaba ko yavuwe, ko atagwaye ntaburi nyene yivuza, bakaraba ko abana bose baja kwishuri, bakaraba ko atamuntu abantu bafitaniye urubanza.
bakaraba inkomoko y'urwo rubanza nuko atakuri kuri ngaho kuriko kuranyegezwa maze bakaheza bagafasha umwenegihugu. Hariho amakomine twagiye twigisha ibintu nk'ivyo tubigisha yuko bakwiye kumenya ingene botorera inyishu amatati, bakongera bakanaba hafi benegihugu ku bibazo byose bashobora kuronka, nubwo bashobora kutobitorera umuti bagashobora no kubitanga mu maraporo bigatora umuti. Hari abakuru imitumba rero bavyumvise ku buryo uzibona nk'umukuru umutumba iyo twagendeye nk'ahantu aje ati iki kibazo twarakigerageje ku mutumba kiratugora, ati kuko umuntu runaka yatugoye, ati natwe twarakigushikirije nawe kiraba, mugabo bakaba bamaze ku mutumba kuciga bose bakaraba kuko burya bajya bose mu kibano iyo bakoranye bakavuga bati uwo muntu runaka aragorana arabesha runo rubanza uyu muntu avuga ko bavukana ntibavukana ntarondere ko bagabura itongo canke aba turabizi ko bavukana je turabizi ko urya mugabo yavyaye kwa naka bimeze kuri yarahagendera, biroroshe kumenya ukuri kw'ivyo bintu hanyuma rero amatata gacatora umuti n'ingoga. Mugabo bari abantu ku mutumba babaye bantirumveko yemwe nta kintu na kimwe utungane n'ubwo heje bwoshikako. Yumvikana ko rero abahuza ku mutumba kubona baragiyeho ni vyiza cyane, mugabo barakeneye ko abenegihugu bose duhinduka mu mitwe tugahinduka ingene dusanzwe twiyumvira ingene dukora kugira ngo ikintu cyari cyo cyose kidatomoye kibere ku mutumba tuvuge duti sico hanyuma gitunganywe n'ingoga. Mu bibangabiye ubutungane kuri stade nyine ko rivuga imuramvya mukuri gwarevuze yuko hari bamwe bigira ibihanganga so ari usanga babangamiye no munsi ubutungane, mbega mu rwego murongo nko maravuze ko hari mugenda guhusanga byaranse namwe abo bigira ibihangange ntibaza bakabangamira canke ndikimo bababwira. Twebwe ibyo ntawo tubangamira kuko umuntu ariko arakora igikorwa ukagikora ukurikiza amategeko, ahubwo yo kugira igihangange wacu muhamagara ukamwereka ati imbere y'amategeko ntawe ubigihanganye, twese turi musi y'uburongozi turi musi y'amategeko. Hanyuma ari uwo ibere ryari ryayaze canke ari wa utazi ingene bigenda agaca asubiza hasi. Hanje umuntu yamaze kumenya amategeko akamenya ko ategereza kwifata ko uburenganzira bwiwe bugeraho ubundi butangurira, kenshi umuntu aca asubiza hasi. Rero ibyo twebwe ni ikintu kitodutera ubwoba kandi coroshe no gutorera umuti kuko abantu bishira hejuru barabaho nabo nyene bwabo. Hari umuntu ushyira hejuru kubera kutamenya bisaba yuko nawe yigishwa. Uno munsi umuntu yoshima aravye mu ndongozi z'igihugu igitsina gore koko kiraserukiye bihagije, mwavuze ko kandi mu rwego murongo impora mutemberera abene gihugu. Uno munsi wumvise ko hari ishira mu isonga abagabo mu gahinda baturikwa n'abakenyezi babo ubifata gute? Kuvuga ko hari ishira hamwe abagabo mu gahinda birashobora gushika abagabo no bakaba mu gahinda ego kuko urumva nta mwogo buri satu bidahizwe kuko mu bagabo bashobora kubamwe abagabo bafata n'abagore ni nkuko n'abagore bishobora gushika akabamwe bafata nabi abagabo babo. Ariko rero jewe kubigerekeye uvuze ngo umugabo mu gahinda uwo mugabo nawe nyene haba ari cyababura. Umugabo muri sanzwe tumenyereye n'ijambo ry'Imana avuga ngo ni umutwe w'urugo. Umutwe w'urugo nawe wumva ku muntu afise ingufu zikwiriye zo gushobora kwihagararako ikibazo icyo cyose cyose naco bari umugore amugora agatora umuti ati uyu mugore kwangora mbega biva yuko kutamenya, biva kuko ataronse indero ikwiye, biva yuko noba nanje hari icyo nkora kitameze neza. Muri ico gihe rero umugabo nyamugabo ariyumvira akamenya icyatumye urugo rutariko ragenda neza agaheza akagitunganya. Rero je sinoshigikira ngo turavuga abagabo mu gahinda kandi Bibiliya ivuga ngo ni umutwe w'urugo, twese twemera ko ari umutwe w'urugo. None umutwe w'urugo ugiye mu gahinda basigaye bice bigenda jewe no bagabo barabwira nti ahubwo nibahagarika ivyo bintu bahagarare neza mu ngo biyumvire neza barabe icyatumye urugo rutagenda neza kuko nta kintu kiba kitagira umuti. Bashobora gusanga ari ibiganiro byabuze, bashaka gusanga ari uko nawe yigenza, bashaka gusanga hariho byinshi, ari ubukene. Ubwo bukene none tubugwanye gute? Hariho ibintu byinshi, imirimo byitumo, mwavyaye abana benshi barenze mudashoboye kurera,
ugasanga rero mu rugo ibintu ntibikwiye, abantu bagatangura kubana nabi, ugasanga ari umugabo ati umugore ansaba byinshi ntafise. None abo bana ntiwase wababyaye ubabona. Kabura rero hariho ibintu umuntu nko kuba bitarashikira, novuga nti bisaba yuko umuntu ari we wese yama yitunganije, yama yikontorora, akaraba ati mbega ibintu bigomba gusambura ingoni ibi, uko burya byinshi birahagarara ku bukene, birahagarara no kutaba abantu bataganira, atandero ikwiriye umuntu yaronse, ngo hanyuma rero amenye ingene yifata mu bintu. Rero je ndibaza yuko aho kuja mu gahinda, abantu ubwo bohaguruka bakiyumvira inyishu zotorerwa ibibazo bafise, kugira ngo ntudusanga abantu bataye morale, none abana babonye papa mu gahinda buta morale, nuwo mukenyezi nyene yota bose n'ikibano cyota morale, bose baca baja mu gahinda. Nigeze kwibaza uno munsi, kuko izi njyane kenshi zo mu ngo, nkuko mwabivuze muravuze ibintu bitari bike bishobora kuvuga ngo gutuma haba kutumvikana mu ngo, ari byo biza gukwega ivyo. Uno munsi warabaye umushinga w'ubutungane igihe ukaraba no munsi makomine, abantu barabigisha uko bakwiye kwitwara, uko bakwiye kubana, ijya misi ajya mezi bagenda kwiga bariko barategurana. Mugo umuntu akibaza ati kuki hatobaho inyigisho z'ingene umuntu yogira n'amahitamo kurusha guhita uko kwigisha ingene muzobana, uko nawe ushobora guhitamo ugasanga uwo muntu ibyo bagwaye n'ubwo ngo babigishije mu byo kubana, ugasanga naco ni kibazo. Nakoze cyane wisanzwe kwigisha umubano ngo nambeza ngahe mugana umunsi umwe mengo mu ndwi. None ubwo uravye ibigize urugo, ubona umunsi umwe ukwiye, hanyuma ikindi naco wowe uja kwiga kuko ubwo nyene ugira ugwinjire, mba nta mwanya ufise, bahajya no mu mutwe ntiba birimo, baba bari mu bintu nyene byo kwiyumvira ingene imanza zabo zizogenda bashushe. Nukuri bijya bintu nibaza ko ari bake batwararika ziya nyigisho. Hama ikindi naco no muri leta sivile ko barabasomera n'amategeko, ujya muntu muri leta sivile asoma yiruka cyane ku buryo wowe bashikaje hanze akabaza ati mbe bije basomeye nibiki ntibomenya na kimwe. Rumva rero amategeko y'igihugu arahari bwa mbere, amategeko y'igihugu arahari avuga ingene ingoni n'imiryango, amategeko y'ingoni n'imiryango, ingene ingoni n'imiryango zibana. Mu bisanzwe hariho ikintu kivuga principe ivuga ngo ni naissance y'inyohera. Twese turazi ko code de personne, amategeko y'ingo n'imiryango ariho, kandi iyo yarenze se ntari kubwira ati wewe wari ubizi, amategeko haragomba kuyamenya. Mugabo burya n'abantu bake cyane bitaho kumenya amategeko, abize n'abatize ni benshi bitaho, ni bake cyane bitaho kumenya amategeko abagenga. Tureke ingo n'imiryango n'ayandi mategeko yose usanga umwe wese araba icyo ariko arakora, ibindi ngo barabimbonera. Ariko nk'ibyo bijanye n'ingo n'imiryango, ku by'ukuri twari dukwiye kwiga ingene ugwaruka rwacu, aba babigeme n'abasore bageze mu myaka yo kubaka baza barigishwa, hamwe mukora byo kumenyesha bakuru, mugacishamo ibiganiro byo kwigisha ingene bijya bijanye n'ingo n'imiryango, icyo bivuga ry'amategeko, kugira ngo baze baravyumva ahantu hatandukanye. Ibyo bintu bikigishwa mu kibano, mu miryango, abantu bakaza barigishwa. Mbere hakaba washaka n'ibigo biza biraraba bikigisha ugwaruka kugira ngo bitegurire urugo. Ko kwitegurira urugo jewe cyo mbona urugo umuntu akwiye kwitegura atararujamo, no gutora uwo mwubakana utarawutora, kubera kugira umutore naho nyene burya bategeza kwisunga ayo mategeko n'imigenzo ijanye n'ubyo bijanye no kubaka. Ukuvuga ariko rero nimba mugiye kuzoja kubaka, hari ibijanye no kuganira ati mbega ibijanye n'abana tuzovyara bizogenda gute, bijanye n'amatungo tuzoronka tuzobitunganya gute, mbega iyo muntu yubatse imigenderanire yiwe n'abavyeyi babo uwo bubakanye bose uko ari babiri bigenda gute, uburenganzira abavyeyi bafise n'ubuhe, aho batarenga ni hehe, abavukanye bimeze gute, kugira ngo je nimubaka
ntihazobe bya bindi byo gutangura ngo ngo ari nabukwe n'umukazana ngo ari nabukwe n'umukazana uva kuki uva ko umwe wese atabaza uburenganzira umwe wese afise kuko umuntu naho yo bayubatse agomba kumenya ko abavyeyi bavyaye canke abavukanye babo uwo bubakanye ari inshuti ziwe magara basangiye amaraso kandi n'amategeko arategeka ko umuvyeyi yakuvyaye uteza kumuba hafi. Aho rero ukaza uvuga uti urya mabukwe n'umuvyeyi kandi hari n'amategeko antegeka kumwubakiriza n'imigenzo y'ikirundi. Aho mugabo iyo utabizi ugomba kubona ngo naronse umugabo wanje wewe umengo azobwakangaye kandi ari we yamuvyaye ugasanga rero babaye ingorane. Hanyuma ukacuraba iby'amatungo ushobora kuba ari ukiri inkumi nawe ari umusore hari ibyo warondeye nawe yarondeye muragiye murasinya hajya ntimwabanje kwiga ati mbega ibi twaronse imbere twobishira hamwe cyangwa ibyo tuzoronka tuzobishira hamwe cyangwa tuzosepara twaronse separation cyangwa akaba ushira hamwe byo byose mukamwa bivuganye kugira ngo ejo nimwabara kubana hakaba ingorane zikagenderana ntudutangure kurira ngo ibintu byanje ngo ibingona biriye. Urumva hariho byinshi cyane byo gutegura abageni ibi byo kuvyara ku rugero abugiye kubakana batateguwe haraho ushika ugasanga umuntu yarazingamiye mu nzu cyane cyane abakenyezi yazingamiye mu nzu kubera kuvyara intahekana. Iyo aba yagiye yarateguwe yari kumenya yuko avyara ku rugero kugira ngo agumane umukenyezi akomeye ashobora no gufasha mu vy'urugo kugira ngo mwiterambere ry'urugo. Mugabe yagiye atiteguye azovyara abo bana hama asanga afise intahekana afise n'abana benshi adashobora kushobora gutunganya ibintu byabo neza ntazopfa ateye imbere kwa kudatera imbere k'umukenyezi kuvyure ubukene mu rugo ingorane zibe ingorane. Rero nukuri gutegura abazo kubakana harakwiye ibigo bitandukanye ugwaruka uza ruraza kwigamwo ingene goza ruritegurira ivyo urugo cyangwa sinzi nyimba mu mashuri cyangwa birakwiye gutegurwa tuvyiyumvira ko turakwiye kuvyiyumvira ko kandi jewe iwo muhamagaro ndafise kwiyumvira ingene twokwigisha ugwaruka rukaza ruja mu vyo ruzi tukabigisha kwitegurira urugo rwiza tukabigisha kwitegurira urugo umukenyezi aba ari umuntu yubashwe nawe akagira iteka mu rugo kandi akagira n'icyo amaze mu rugo. Ashinya tunyezo nyinshi turebe bazozisha hano kuri televiziyo yacu. Mu mwaka turangije kuki hari gikorane cyabereye kuri ETS kamenye cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu wo gushimira Imana. Amwe majambo kuri yaravuze yarasavye yuko buri bushikiranganje bwose bwa bufise agatabo kerekana imbona kazozo uko nubwo bushikiranganje barimwo buzabumeze. Kumbure namwe niho mwari ubwo bwanyu bwo bwaserukiwe niho mwari muri mbega namwe ugatabo kariko arategurwa kerekana uko imbona kazoza mu rwego rw'umuhuza w'abarundi ruzovuga ngo ruzoba rumeze. Ego cyane ugatabo kariko arategurwa mu rwego rw'umuhuza kwerekana ingene urwego rw'umuhuza uzotanga intererano yago kugira ngo dushike kumbona kazoza. Urwego rw'umuhuza wisanzwe murumva ko rukurikirana ivyerekeye amahoro umubano mwiza kugira ngo iterambere rishoboke. Rero ibintu nyamukuru twebwe dushingira ko abwiye ko ari kuba hafi y'umwene igihugu tukamumviza mu bisafisi ikibazo kandi tugategura n'ivyigwa twoza turafashisha abene igihugu batandukanye mu ntwaro bene igihugu bikorera utwabo dutandukanye n'impanuro tuza turatanga kugira ngo umuntu wese ahari ku giti ciwe ashobore kwiyumvamwo ko ategereza kurondera ikintu akora kugira dushike kuri irya mbona kazoza mugabo mu kugikora akagikora kurikije amategeko hanyuma akaronka n'aho agikorera mu mahoro n'umutekano n'umubano mwiza. Kuvuga novuga nti twebwe turiko turagerageza ngo ya fondasiyo y'amahoro ubumwe umutekano mwiza hagati y'ababanyi hagati mu miryango hagati y'intwaro n'abene igihugu bikomere duhindure abene igihugu abarundi mu mitwe bumve yuko bagomba kuba abantu bagororotse
kugira ngo ryaterambere rero nkaho rishingira. Uyu munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye niwe aramutswa umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika, arahamagarira cyane abanyamitahe kuza mu Burundi, ariko kandi umukuru w'igihugu arakunze rimwe rimwe kwidogera bamwe mu ndogo usanga bariko barananiza abashaka kuzana imitahe hano mu Burundi, harimo kubaka ibiturire ugasanga abantu barasubiye inyuma, kandi biri mu byo tuma dushaka kuyambona kazoza byihuse cyane. Nuvuga ngo mu rwego murongoye aho baharimo guhuza abo bantu canke bimeze gute? Yego, urakoze cyane. Nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahamagarira abagwizatunga baba Barundi baba abanyamahanga kuza mu iterambere ry'igihugu ciza cy'u Burundi. Twebwe rero icyo kivugwa yuko hariho abashobora kunaniza, murabizi nyene yuko nta mwongo buri sato ibidahizwe. Hariho abantu ashobora kubona umugwizatunga akamunaniza mu buryo butandukanye. Ashobora kumunaniza mu kuba, hariho abashobora kumwiba, akamwiba bwa butungane bugafata umwanya muremure kugira atunganirizwe. Aho urumva yuko kiba ingorane, umugwizatunga acavuga ati none ahantu umuntu agira urubanza rukabara imyaka 20 ntigikunda. Ariko murabona ko nyine cyubahiro aciyakorera kuri icyo cy'ubutungane, tireka ndabe nyene ubutungane twogerageza kuhindura ibintu kugira ngo bireke kuza birabirebire bibuza amahoro abantu. Hariho n'ibindi byinshi cyane biriko birategurwa, numva biriko birategurwa mu butungane kugira ngo imanza ntizizoze zirateba. Mbere n'imanza rimwe rimwe ubwo zize ziratorerwa n'umutisagiye mu butungane ziciye muri arbitrage, muri bimwe byo kumvikanisha bitaciye mu manza. Ico narumvise ko iriko kirategurwa, ico ni kiza cyane. Rero ubugenge n'icyubahiro avuze ati hari habaraniza abantu, kenshi muca mubona ko acagenda akavuga iti agatora umuti, akavuga ati ni ibintu bihinduka ukuya kugira ngo haboneke umuti wa babandi. Hariho abashobora kunaniza kandi bivanye nuko mu ntwaro ugasanga ujeje intwaro bamusavye uruhusha runaka kugira ibikorwa bikorwe, agaca yizemagiza ntatanga urwo ruhusha. Abo nabo ugasanga wa mugwizatunga yaraje gukorera ngaha mu gihugu avuze ati mbe none ahantu umuntu yanditse ikete agasaba uruhusha runaka rumara umwaka, rumara amezi, ugasanga biramusubije inyuma navyo nyene. Aho naho nyene cyaratorewe umuti, urwego umuhuza ruhari kugira iki, kugira ngo uwari we wese w'umuhuza w'umunyamahanga ari gukora ngaha mu gihugu, ari mu iki gihugu, mu gihe abonye yuko uwo yituye mu ntwaro atamuhaye inyinshi mu mwanya mwiza, acagira iki, acaza twena tugashika tukabaza na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu tukamuha raporo duti murarabe neza, hariho umugwizatunga yari yifuza gukora iki n'iki mugabo ya ibintu vyiwe bikubiranigirwa mu menshi no mu ntwaro ahana bigaheze rero bikaca bitora umuti. Rero abo bagwizatunga baba Barundi baba abanyamahanga bari ngaha babona yuko hariho ibiriko biragorana bivanye n'ababariko barabananiza, nibadushikire dukora ico tujejwe duheze ibibazo bitora umuti n'ingoga. Ariko ntibace bavuga ngo turagiye, kuko naho iyo bazoja hose birashika utugorane nta hamwe tudashika. Ngaha mu Burundi hariho ivyo babona ko vyotuma bateza imbere igihugu nabo bakiteza imbere, ntibibaca intege. Kira noneho jewe mbona by'ukuri mu iki gihugu kiretse utaje wabanje kurondera amakuru neza kumenye ingene igihugu gikora, ibingene inzego z'igihugu zikora, nta gihe na kibo wobura witura. Gusa ikibazo je maze kubona abantu benshi iyo bagwizatunga babonga cyabo hanze barakunda kumva yuko umengo ikibazo kibonetse nukurinda kuja kugituranya n'icyubahiro umukuru w'igihugu, kandi hariho inzego yashizeho igihugu cyifise bazirabyiga abandi bakiyokipa bagakora ibindi bikorwa
bagateka imitwe ntibame kugora umushikiranganje wa mbere ngo tuzanye ngo amatati baje guhama kugora umukuru w'igihugu kandi mubona nyene ko abari mu bintu byo gutunganya no gutanga intumbero runaka. Hano hari inzego nyinshi rone urwego rw'umuhuza rurahari, urwego rujejwe agateka kazi na muntu rurahari, urwego rujejwe inzego zijejwe amakomisiyo nationale hariyo ajejwe ibintu bitandukanye, hariho vyinshi cyane, hariho ama inspection atandukanye, inspection générale de l'État, hariho za Cour des comptes, hariho vyinshi cyane, hariho inzego nyinshi cyane abantu bashobora kwitura zikaba ziraraba zigaheza zigatanga ivyegeranyo canke zigahanura. Mugabo uhura abantu bama babona ko ari ukurinda kwitura inzego zo hejuru. Naho rero uri umugwiza atunga uri kurakora ibikorwa ikintu kirakugoye ugaca avuga yuko uzorinda kurindira ryari uzobona umukuru w'igihugu. Murabona abafise ibikorwa vyinshi, umushikiranganje wa mbere naho nyene abafise ibikorwa vyinshi. Ico ni kibazo wari gushobora gukorana n'inzego zibijejwe ngaho canke nyimba bo mu bijejwe babijejwe batabikoze ukaja kuri izo nzego zindi bagaca babarondera bagahanurana, hanyuma vyanse bakabinyarukana ahubwo mbe no kuri izo nzego bikagenda neza. Rero je no hanura nti yaba umugwiza atungo mu Burundi yaba uwo munyamahanga nasome neza amategeko ingene inzego z'igihugu cy'u Burundi zitunganijwe rumwe ico rujejwe, hanyuma bazikoreshe, bamaze kuzikoresha babone agahaza aho kari. Nayo handi ho muri iki gihugu n'ukuri hari inzego nyinshi cyane kandi inzego zegereye abene gihugu bose, abarundi n'abanyamahanga bari ngaha, abagwiza atunga n'abandi bakora ibitandukanye, nibazikoreshe aho bizogoranira bahavuge. Mugabo bahaza niyo mitako igihugu cy'u Burundi kirimwo ubutunzi bwinshi ukorerako. Umukuru w'igihugu akunda kuvuga ati turi kumwe twese birashoboka. Ubuherukana ni mu gikorwa cyateguwe na banki nkuru y'igihugu Kiri Garden, barerekanye uburyo bwinjiye ku ba diaspora, ku barundi bariko barakorera hanze. Turakunze kubona hari amwe bari hanze bobo novuga ngo mu ijambo bakunda gukoresha ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbega mu rwego rw'umuhuza w'abarundi mukora iki guhuza abo barundi bari hanze novuga ngo n'ubutegetsi bw'igihugu? Twebwe mu rwego rw'umuhuza uwo twituye turamwakira, n'uwo twitura azavuga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi twomwigisha tukamwumvisha yuko uburongozi bwa mbere bushirwaho n'Imana. Iyo Mana yashyizeho uburongozi nta bubasha bayifise ko kubuza ngo uwo murongozi runaka ntahabe. Uburongozi bw'ubugabwe naka canke uburongozi bw'umwubahwa naka ngo ntibuhabe. Aho uba uri kurihenda kose. Hama ikindi naco uburongozi bw'Uburundi bujaho iciye mu matora. Naho nyene abo bene gihugu baba bahunze amajwi ubwo burongozi nibaza ko yaba wari ubishoboye wari kubabuza bataratora. None baratoye bashyiraho uburongozi kuko babonye babushima. None ico gice cy'abantu bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi, jewe ahubwo banyituye twoganira nkumviriza ikibazo kibabakiye. Hanyuma rero aho babona ubwo burongozi batavuga rumwe kuko uriko buravyonona bakaherekana, bikenewe impanuro. Uburongozi nabwo nyene bwo kwanka impanuro bugaheza bugahanurwa. Ego je numva ari uko vyogenda. Muri ambona kazoza igihe ucifashe 2040 gitembere 2060 mbona gute mu rwego rw'umuhuza w'abarundi mukoga muko murakora mufata n'extra cy'ubutungane ko imanza zizoba zaragabanutse gose niko muvyizera? Ego cyane jewe ndavye umurindi igihugu cacu kiriko kugira ngo dushike kwiga mbona kazoza mu bisata bitandukanye ko murabona ni gisata ku kindi. Isata kimwe cyose nyiricubahera mbona yavuze ati erekana ingene mwitunganije kugira ntajya mu butungane ni ngombwa bateze kwerekana ingene bitunganije. Rero jewe ndizera yuko nabo nyene ntiboshima kuba inyuma y'ibitegekwa n'igihugu y'intumbero igihugu catanze, bashima kuba kuri iyo ntumbero. Rero
hariho byinshi byo guhindura, hariho kandi cyane cyane yuko abantu bahinduka mu mitima n'ingene biyumvira. Kandi utazemera guhinduka uko ndiko ndabibona, ikibanza ciwe kizoba ikindi. Jewe ndabona ko intumbero ari nziza, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kwagira intumbero nziza yo gushira abantu ku murongo, utemeye kuja ku murongo nawe akaheza akabihanirwa. Ku bene gihugu nabo bitware gute kugira ngo tujane imbona kazoza kuko bisaba twese ko tujana? Abene gihugu kugira ngo dushikire imbona kazoza, navuze yuko bategereza kuba abantu batunganye. Ubwa mbere intumbero z'ingene dukora, burya turi munsi y'uburongozi kuva mu miryango kugenda gushika mu bibuzi dukora bwa misi yose. Kuba rero munsi y'uburongozi no kumviriza neza ibitegekwa na leta n'intumbero leta itanga. Leta ivuze ngo ca iburyo mushobora gucuca ibubamfu. Nimba uno munsi leta yaravuze ati ibigomba gukorwa ni ibi, ibyo dushira imbere ni ibi, n'abene gihugu bagomba kumva ati muri bijya byashizwe imbere, mbega jeho mu muryango wanyu ndabishira mu ngiro ute? Umukuru w'umutumba avuga ati mbega ngaha ku mutumba ndabishira mu ngiro gute? Leta y'u Burundi ntwaye nk'akarorero kivuga iti umurundi wese ashobore kuvugwa, umwana wese ashobore kubarizwa ku ishuri. Mu miryango tugomba kumva yuko uko biri kose duhera kubyara abo dushoboye kurera, dushobora kuvuza no kwigisha. Tukongera kandi tugafungurira kugira ngo bige neza, bashobore kugira ubwenge, bafise ubwenge bashobore gutera imbere mu miryango yabo. Tumaze gutunganya ivyo mu miryango, tukavyaho dushoboye kurera, tukabagaburira neza, bakagira ubwenge, bakaja kw'ishuri, bakavugwa. Urumva aho iterambere riba ritanguye komera. Umukuru w'umutumba agaca agarukira akaraba ati mbe none ko ivyategetswe ari uko, mbe none jeho uruhara rw'iwanje n'uruhe? Ubwo sintegereza kuraba neza ko babene igihugu banje ko bariko bari mu nzira yo gushika kuri yambona kazoza. Ubwo mu miryango ibyo kuvyara ku rugero baravyitwararika. Erega umukuru w'umutumba ashobora ko utegura inama yo kwigisha bene igihugu ko boza baravyara ku rugero. Mbere nafatiye ku burorero ko we bababona ati we Matiyasi, urabona abana bose ufise, wewe Matirida bucuja kubaka, urabona ko kwa Matiyasi byagoranye kubera ibi. Akaraba ibikenewe byose, wewe uvuga kuri naho nikora, mugabo urashobora gutambuka, urashobora kwiyumvira, ngwino uje gucingera wigurarimira umuntu gure kamo wivuze kugira ugira amagara meza, tushobore kuja kumbona kazoza. No kuvuga umuntu wese gwego gwiwe agacagira icyakoze, akayumvira ingene bishira mu ngiro. Uwo mukuru w'umutumba, uwo mushefu dozone kuduga gushika ku ntara no ku gihugu, bose umwe wese aguma yiyumvira ati mu gisati wanje umwene gihugu wanje ndamukeneye hariya muri 2040 na 2060 azoba yifasha mu vy'amagara y'abantu. Nkeneye ko mbega none nokora iki kugira ngo uwo mwene gihugu wanje azobashitse hariya ashobora kwivuza, ata mwene gihugu numwe ativuza. Mbega je ko njejwe amashuri bizoshoboka gute ko ngera hariya abana bose atanumwe atari kw'ishuri kandi baronka ubumenyi bukwiye, agateka umutwe nyene umwe wese rero ku gisata ciwe agateka umutwe. Hanyuma rero nkavuga nti abanyamahanga nabo, nkavuga nti boza rero bakashira mutaye wabo ngaha mu Burundi kugira ngo akazi nyene kaboneke, banatwigishe tunashobore no kwiga tumenye, hama kandi tukarahura n'ubumenyi, tukaza turahura n'ubumenyi kugira ngo dushobore natwe kubana bimwe tuza turavyikorera. Kumbure ndabona nakanya kamaze kuturangirana. Tubashimire ku mwanya mwaduhaye, kumba tuzohamaga tuganire ku bitari bike mu kubana nyakaduhimiriza abene gihugu mu kuja n'imbona kazoza. Ariko mugabo kumbure nimba harakaja mufise mwanangiriza ko mwobwira bako badukurikirana nakanyo. Murakoze cyane. Akajambo nohereza ko nuko mpamagarira abene gihugu b'Abarundi guhaguruka bagakura amaboko mu mpuzu, tugakora twese turi hamwe, mugabo tukagira icyo bita discipline guhera mu miryango, mu kibano, tukubahiriza amategeko, hanyuma amahoro n'umutekano ku bisasake mu gihugu cacu. Umushinge urakwiye kugira ngo iterambere rishoboke.